Abakozi ba BTV ushobora kubidondora? Ego ku mazina nitwa Irakoze Elize, sanzwe ndi mu UPC nkorera ngaha sengera ngaha muri imirimo yanje yo gusenga hano muri UPC Kigobe. Wabarira abakunzi ba BTV igituma uri kuri televiziyo icyo basaba ni igiki kubera kuri ngaha kuri televiziyo? Abo murakoze cyane, igituma ni ngaha kuri televiziyo nahisemo kwitoza muri Mr UPC, no kuvuga ngo umuhungu w'umunyakaranga muri UPC Kigobe. Hanyuma kuntora ego ni kuca kuri site wewe zitatu akaburungu RBTV akaburungu.org, hanyuma ukaja kuri YouTube ukaca ugira RBTV, hanyuma sabone canke subscribe, hanyuma kucigira jeme, hanyuma partage kugira ngo ushobore gupartager ikiganiro hamwe n'abandi abari mu mahanga canke abagenzi bawe ubufise. Kandi kuntora donc nukuvuga ushatse kuntora utegeza kumanza kuraba iki kiganiro canje cose ukagiheza, nukuvuga uba umpaye inota rimwe. Ego uravuze yuko kugutora ari kuja kuri wezi tata kaburungu RBTV akabungu onarenage, ndetse ukaja no kuri YouTube kuri RBTV bakagira sabone bakagira j'aime na partage. Utumirira abantu bameze gute, bari he, ushaka abantu babutora, ushaka amanota ngahe wababarira kugira ngo abantu bashobora gukora ibyo byose uvuze? Bo mvuze amanota no kuvuga twifuza amanota menshi kugira ngo tuba ba mbere, kuko umuntu yashaka kugira amanota, donc kugira umuntu yashaka kuba wa mbere akina amanota menshi. Ntitwovuga ngo na amanota ngijana cyangwa amajana, oya ni menshi cyane, naho yo igihumbi cyangwa ibihumbi bitanu no kuvuga ayo turayakene kuko turi muri competition. Ego hanyuma kudutora ni nziza cyane kugira ngo duparvene kuba abambere. Yes. Wavuze yuko abazo gutora wababwiye ko ari muri UPC, mugabo ntibariko baramenya ibyo bya UPC niki, nta bindi bihakorerwa muri UPC? Yes. Bisiguri UPC ni kuvuga ni United Pentecost Church, no kuvuga ni urusengero kunze ubumwe na mpwe mu yera, no kuvuga hakorekera ibitandukanye, kandi ni nabwo no kuvuga ni go rusengero donc rwa mbere no kuvuga mu gihugu ndetse no kwisi yose rurimo umuhanuzi w'amahanga. No kuvuga hakoreka ibikorwa bitandukanye na cyane deliverance, no kuvuga programa yaho ego uko imeze no kugukurikira. No kuvuga kwa gatatu haba hariho haraba igikorana imisi yose, ndetse no mu masenkeri z'agatondo hari ikiganiro gitambuka kuri Radio Buja FM, umuhanuzi akagenda akabwiriza, hanyuma n'abantu bagatelefona bakavuga imitwaro yabo cyangwa gushima Imana akabakira. Hari n'ababwira ati muraza kuko hari ibibazo bimwe atari byo gukemurira kuri radio, bisaba ko mubonana face to face, hanyuma bakaza. Gikorana kimaze gutangura kuri uwo munsi nyene wa gatatu harabaho ibitangaza bitandukanye kandi bidasanzwe, atahandi hantu bikorekera, gukubita hasi ibya byananije umuntu, gucagagura imigozi ya karande, no kuvuga ivyo byose bibera muri United Pentecostal Church. Hanyuma nyuma y'ivyo harabaho gushinga intahe ku bantu baba bakize babohotse, bakize ingwara zitandukanye canke bishuma imitwaro itandukanye, no kuvuga baca baje imbere bagashima Imana, bakavuga ivy'Imana yabakoreye, kuko hari igihe baba baje baremewe bananiwe cyane, ubwo nyene automatiquement bakaca bahita bakira, hanyuma bakaca bashima Imana. Inyuma y'ivyo haca habaho louange ya adoration, abaririmbyi tukagira louange ya adoration, tukaririmba tugatazira. Sinivyo gusa, ku munsi naho wa Mungu harabaho nyene ikorane amaterane atangura isaha zitatu zo mu gitondo, abantu bakaza bagakorana tugasenga, tutangura nyene mu ndirimbo z'amashimwe hama tugatazira, hanyuma umuhanuzi akaza agafata programme akabwiriza ubutumwa bwiza, agatako nyene agahanura tena akongera agakora ivyo Imana iba yamubwiye. Hanyuma kuko donc ku munsi wa dimanche no kuvuga haba hariho akabirya biba bitandukanye niba byakuretse mercredi, kuko benshi mercredi haraba baje kuvumba ibitangaza, ariko dimanche n'umunsi w'abasangwa baza donc kumviriza ubutumwa bwiza kandi Imana ikabakorera. Hanyuma muri United Pentecost Church harabaho ibitandukanye, kuko abantu dufise intahe nyinshi zitandukanye dushima Imana, cyo gituma ari shengero giza cyane atana handi hantu worisanga mu Burundi ndetse no kwisi yose. No kuvuga ririnike, ndetse n'ububwiriza bwaho canke prophecy zaho ni specifique ni authentique, no kuvuga ivyo aguhanuriye biba automatiquement. No kuvuga nk'abantu twagiye dukira ingwara zitandukanye nka general ingwa y'amaso,
sinokubwira ngo yakizuku naherutse ndayambara ubundi nyamperuka yanamenetse kuva ico gihe sindasubira kugeza amaso abanineti ku maso no kuvuga ico ni kimwe mu bitangaza Imana yagiye inkorera kandi nagiye mbona ibintu byinshi cyane bitandukanye ntigeze mbona mu yandi maigrize naciyemo kuko kugira ngo tuze ngaha muri United Pentecostal Church twaje tuva mu maigrize atandukanye ibitangaza ntabwo twigeze tubibona ariko tugeze ngaha cyabaye nuvuga ikibanza ciruhukiro cyabaye ikibanza kidasanzwe aho twagiye tubona ibitangaza twagiye tubona Imana tugira neza haba ku mashure ndetse no mu bindi bisata twagiye tubona Imana itugirira neza kandi Imana yabanye natwe hanyuma rero ndabatumira cyane kugira ngo buri muntu wese anavyifuza yoza muri United Pentecostal Church akabona ikiganza c'Imana akabona umugisha w'Imana nazijya ngo aratwumva ngo ntizikira ho zirakira nakanyako hari ntahe nyinshi ikindi kandi no babwira no kuvuga kwinjira muri United Pentecostal Church kuhawonyeza ikirenge vyonyene numugisha hari ibintu ucakira hari ibintu wakira no kuvuga umuhanuzi yarigeze ko batubwira ko umunsi umeti umuntu wese aziko yahonyoje ikirenge ngaha muri United Pentecostal Church ivyo bintu vyibiza vya corona vyande ntabwo bizigara bimugera ko twagi no kuvuga ivyo bintu twarabibonye kandi twagiye tubona ikiganza gitanu c'Imana kigenda gikora twabonye Imana igaragara muri ivyo no kuvuga nta muntu twege twumvise yoba yaraje ngaha muri United Pentecostal Church yoba avuga ngo jewe ngo no banarafashwe n'ivyo biza vya corona canke ibiki ivyo oye twege ntibinavugwa ikindi kandi nazangwara bitango na makansere zijya zirakira no kuvuga kuri we donc novuga ati c'est très simple comme l'eau à boire biroroshe cyane kuri yo no kuvuga afise ingabire Imana yamuhaye Imana yamuhezagiye kandi muzuza amavuta imuzuza n'ubuntu bwayo ninaco gituma nabwiye niwe wenyene kuri no si Imana ni rukumbi kandi nta wundi muntu ndumva n'abantu bakoze ibitangaza uretse ko umuhanuzi tumvise canke twoba twarabwiwe yitwa ko ari umuhanuzi w'amahanga ni Yeremiya wenyene ahandi nta handi ndugera ndavyumva haba ku mateleviziyo haba ku maradio haba mu bimenyesha makuru nta handi ndigera ndavyumva bavuga umuhanuzi w'amahanga uretse ngaha muri United Pentecostal Church nico gituma mbwira buri muntu wese ikibazo yabafise yoza akabona n'umuhanuzi kandi kubana n'umuhanuzi ni ikintu ciza cyane urahindurirwa ubuzima fatiye nko kuri jewe je kare nambara costume ndayitije mugabo aho ngerenga muri United Pentecostal Church ubu nambara costume yiwanje kandi vraiment ndabara neza ndi smart no kuvuga baca mugani mu kirundi ngo usangira n'imfura ikagusiga ifuro no kuvuga natwe wono kwita imfura yacu nyene prophète donc kubana nawe byatuviremo umugisha udasanzwe no kuvuga niyo fura yacu nyene acatakaca dusiga niyo furo no kuvuga ubu uye dutamukira mu gitutu ciwe tugira novuga mwijambo aba aradutekera amajambo atandukanye aduha n'impanuro zitandukanye ivyo komsa tukabigenderamo tukabikomezamo tukabibamo no kuvuga tukagenda tubona igitangaza c'Imana tukagenda tubona Imana tugira neza tukagenda tubona Imana icinzira ikindi kintu nibuka yarigeze kuba tubwira yuko boje nari ngishika ngaha hari mu kwezi kw'icenda araduhanurira abanyeshuri atubwira ati abanyeshuri muzoba mu mayinite ivyo narabibonye naye navyisanzemo jewe mu mashuri yanje naciyemwo sinaba mu mayinite je sinigera mba mu mayinite ariko abiduhanuriye vraiment navyisanzemo nisanze nabaye mu mayinite ico naco ni ikintu c'ingenzi kandi ikintu dushimira Imana cyane no kuvuga ngaha muri United Pentecostal Church dufise novuga inyigisho zitandukanye niza ahandi abandi babigisha no kuvuga inyigisho zo ngaha no kuvuga ni inyigisho zirimo ubumana ni inyigisho zirimo amavuta ya mpemu yera intumbero ni yindi nyene nitoje mu ba Mr UPC Kigobe mu bahungu beza bakaranga muri UPC Kigobe hanyuma nkagongera kubibutsa kuntora ni kuri site wewe zitatu akaburungu Albert TV akaburungu org hama kuri YouTube ni Albert TV hama mukaja kuri sabone cyangwa subscribe hama mukaja kuri gem hanyuma kugira kuri partage kandi ijwi donc kuntora bisaba kuba wakurikiranye iki kiganiro canje cyose ukagikwirikirana hanyuma aho oye mba ndose inutari mwe hanyuma ikindi kandi kuntora sukuvuga ko ntogwa n'umuntu umwe canke babiri no kuvuga n'abantu benshi waba uri muri Asia waba uri muri Amerika waba uri muri Australia hose kwisi yose umuntu wese abarika barakurikirana iki kiganiro canje arashobora kuntora baba abanyeshuri twiganye babo twigana babo abanzi muri quartier buri muntu wese ahari ndamuhamagara cyane kuntora kuko kuntora numugisha
ikindi kandi gupartage hamwe n'abandi iki kiganiro kugira ngo bantore no kuvuga na wewe uba wagize iyo esprit yo gupartage n'abandi birakugaruka kuko nivuga butumwa toba turiko turagira ivuga butumwa nawe ubukoze ivuga butumwa no kuvuga resultat zavyo urabibona kuko biba ari byiza cyane kandi biba biryoshe no kuvuga iyo uparvenye kubikora aho oye nawe urabona ikiganza c'Imana kandi nanje kuntora iyo ntoye ndenda gusengera cyane nkavuga ati Mana ujya muntu umuhezagire ko yantoye no kuvuga yarahisemo nawe kujya mu bintu by'ivuga butuma kuko iye wavugira ngo ni amaruwazire ntabwo ari kwinezereza gusa ahubwo no kuvuga ubutumwa birimo hanyuma ku mazina nkaba nitwa Irakoze Rize nkaba ndagije ndabashimira urakoze mwarahezegiwe.